twongeye kuramutsa abandi turabahaye mwiriwe bakoze mwese ibiganiro by'ubuzima. Uno munsi tugwa tugiye kurabira hamwe ikintu kidasanzwe na cyane cyane ingwara isanzwe ibangamiye abantu benshi, baba abagore baba abagabo, ari nayo yitwa infection, ubwandu bwa infection. Infection rero hariho n'abatazi ivyo ari byo, hari n'abandi bazi iyi ngwara uko ibarembeje. Kenshi ikunda kwandura abagore nabo bakayiha abagabo igaca yandagara. Abagore barayandura bici mu bihimba by'irondoka bakayikura mu bagabo, n'abagabo bakayikura mu bagore, ariko abagore nibo bayandura kenshi kuko bobo nabo nyene barashobora kuyanduzanya ubwabo biciye aho bagenda bahurira, haba mu matoilette canke ahantu yicaye bisanzwe, agaca agenda yandura iyo ngwara ya infection. Ekimire ko tubandanya tubanze turuke gatonce ndababwira ubwoko bw'ama infection n'umuti rero sasa ubuvura neza izo infection hamwe umuntu akiranye nawe akaba umuntu muzima nk'abandi. Reka duhere ku ingwara ya infection ari nayo yitwa infection vaginale. Iyi ngwara ya infection vaginale irandukira cyane gose mu bantu batandukanye, na cyane cyane ko abagore bazikura mu matoilette canke mwajya mu matoilette aseje canke iyo agiye nko kwihagarika mu ishamba akahandurira ubukoko. Eka ndetse niyo ahuje igitsina n'umugabo nawe yaraye arongwe canke aheruka kurongora umuntu agwaye ubu bwandu bw'ama infection. Iyo ishitse indani bigenda kugukurikira. Murabona indani mu gitsina cy'umugore ko hameze, ikigenda ikikubita mw'ivyo bintu kiba gifise ubuntu meze nk'ubwumba bwinshi. Ni kuvuga iyo imaze kugerayo irarika agasigara ari ibintu bimeze nk'amata gusa vyibereye indani, bikamurya bikamudunuza. Hari nawe ugira ugasanga izo infection zirakoroye inda, watera inda igakoroka, wagira ngo uriko urarongora inda ntifate kubera ibi vy'ama infection. Abandi nabo ugasanga ni bamwe baguma yiyagaza, abandi bakuma, ibyo by'ubushake bikagabanuka ku bagore, abandi bakaribwa ugasanga yamana uburibwe budasanzwe. Hari nabo rero wewe abangaho yibereye aho atanazi kanagwaye infection, kumbe byaragiye biruzura mu gitereko akagabo ko mwitako ko cakavungagurika ubwo nyene ugasanga amavya araturitse. Abandi nabo agiyemo ubugwayi butandukanye. Ehe rero uko na cyane cyane abagabo zibabangamira iyo bahuye n'abagore bagwaye infection benizo. Iyo umugabo ahuje igitsina n'umuntu agwaye infection nk'izo, directement ubwo nyene ahorana ikibazo cyo kuzandura, akazividura nawe akaziparika indani aho bita mu gahemba kitwa prostate. Iyo zimaze kugerayo zisha zitangura kukarya zikakadunuza, aho muza mubona wahora uri kumwe n'umugabo ukabona arabira nk'isaha iminota 40 ugasigara ubona ko umunota umwe, ahandi yaba agitangungura ngo ariko agira ivyo agira ukabona izimiyeyo. Benshi rero bakabigwa ivyo ari byo, kumbe umugabo yarariwe akamotera ikiwe karakubiswe, ibintu bimeze nabi. Hari n'abagabo rero sinzi nambara kubera kutamenya nambara ibiki, iyo yibereye aho aguma abona umengo nuko nyene akarongora umugore akazabona ibintu vyera biturumbuka cyangwa agapfa kurongora. Abandi bakaza babona ingufu zitanguye zitera zigabanuka bakibwira ngo babaroze, ntamenye neza iyo ikibazo kiriko kizanana. Rero raba wabura umugabo umaze kugira ubwo bwandu, eka ndetse wabura n'umugore wamaze kwandura, uko ushobora gukora umuti maze mukanywa neza iki kibazo kikarangira burundu mukamera neza nk'abandi. Ni ibintu vya mbere bimeze neza. Uri kurabira umugore atagwaye infection aba ameze neza, niyo uri kurabirwa n'umugabo akomeye usanga amengo ni ibintu by'umunezero murimo. Ariko iyo umugabo yamaze kugwara akita nko ku mugore cyangwa umugore nawe yaramaze kumera nabi, ni kuvuga ubumengo agiye kurondera urwango, bava mu gitanda amengo barankanye, ejo basubirayo bikongera bikamera nabi, ugasanga n'ubugesera. Ibi infection rero hari naho usanga iyo bitamwe guturumbuka binuka, ugasanga nto kwifuza no kwabira umugore afise ubu bwandu bumeze uko. Rero umuti bakoresha muza kumviriza neza n'umuti woroshe
maze muce mutangura. Reka imbere ko dutangura mpamagarira abanywanyi bacu bashasha kuraba ijambo s'abone canke subscribe maze biyaboneshe canke barifyonde kugira ngo bame bari kumwe natwe. Ubwa mbere nukuri ni ikintu kibabaje kuba ufise umugore ukabana asa neza mugabo ugasanga asa neza inyuma kumbi indani yarasinzikaye. Rero murabira no muti urabe neza maze umutegurire kugira ngo bigende neza canke nawe witegurire kugira ngo ntaza abangamira umugabo usange amwiciye ubugabo. Ubwa mbere rondera akatsi bitwa gutwi kumwe. Aka katsi bitwa gutwi kumwe. Aka katsi rero numuti udasanzwe. Uyu numuti udasanzwe na cyane cyane ku bantu ubusanga iyo bijya infection biriko bisohoka bijya byitwa vaginite canke ijya infection vaginale usanga kabafasha kutagira ujya umunuko canke ijya odeur isohoka ibindani mu gitsina cy'umugore. Rero karondere maze urondere nk'amagarama nk'amajana 5 ushashira mu isekuru uyasye hamuca uzana aka katsi nako kitwa isogi. Isogi nayo nyene urondere iziba yabaye nk'amafundo nk'atatu canke 4 hanyuma kubita mu isekuru hose usekura kubita mu litiro y'amazi hama mu litiro rero uzuranywa duke mu gitondo ku mugoroba utundi wiyogesha muzi umugabo nawe azaranywa duke. Murondere gutwi kumwe murondere n'isogi. Ibyo bintu bibiri birafasha cyane gose kwiki kibazo c'ama infection. Ibi usanga baguma baribwa bituna bagirente abaneze babangamira abandi zikonona abagabo ugasanga umugabo uko yarameze ubugabo bwaratakaye. Hari nabo usanga atoshobora no kwabira n'umwana w'umukobwa w'inkumi w'imyaka 19 canke 20 kubera ko abatinya ugasanga bamwe zarabariye n'ubutsina bwaragiye bugenda bwituna. Rero vuza abagore banyu nabo kandi bongere babiteho murabukura umusigara mumeze neza. Aho rero uza kugira ikibazo namba reka arabitegura canke girente arashobora kumbaza swat muri commentaire canke akabaza kwizi nimero zikurikira canke hariho nk'umuntu afise ikibazo kubijanye nuko yotegura ino miti ashaka ijya miti bisanzwe iteguye nawe naca ndondera kuri nimero ndabahaye ari iyi ya 65 62 16 39 no kuri WhatsApp irakora kode ni Burundi ku bantu